Reka nongere mbifurize ibihe byiza mwebwe mwakomeje kubana natwe, mwakomeje kudukurikira mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye twakomeje kugenda atubagezaho. Ikaze rero mu makuru yacu. Nakubwira ko nubwo haciye igihe kitari gito abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba badahura kubera yuko hajemo impamvu zitandukanye, uretse izo kuba yuko mu by'ukuri muri muryango wa Afurika y'Iburasirazuba harabayemo agatotsi mu bihugu biwugize, yaba igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Uganda, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi. Navuga ko indi mpamvu yatumye rero ibihugu byombi bitakunda kubonana cyangwa se abakuru b'ibihugu byombi ari ukubera icyorezo cya COVID-19. Mu by'ukuri n'inama bagerageje gukora bagiye bazikora hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Icyakora uyu munsi wa none aba bakuru b'ibihugu byombi bagiye guhura, nyuma y'uko rero abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bagejejweho inyandiko bamenyesha ko rero hari inama yabo iteganyijwe ku itariki 27 Gashyantare 2021, tariki 25 Gashyantare hazaba habaye inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Akaba rero hazigwa ku ngingo yerekeye itorwa ry'umunyamabanga mukuru uzasimbura Mfumukeko. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Bwana Liberat Mfumukeko yagize ati, nshingiye ku biganiro nagiranye n'abagize inama nkuru y'uyu muryango, ubunyamabanga bukuru bwa East African Community bwatumije inama isanzwe ya 40 izahuza abaminisitiri, ikazaba hagati ya tariki 22 na 25 Gashyantare 2021, ikazabera i Arusha mu gihugu cya Tanzania. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bamenyeshejwe iby'iriya nama n'abo Burundi, u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo. Liberat Mfumukeko yavuze ko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kandi watumije abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ikazaba tariki 27 Gashyantare 2021, akazaba ari ku wa gatandatu. Izaba ari inama ya 21 isanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ikintu cy'ingenzi rero kizigwaho ni ukureba uko hazatorwa umunyamabanga mukuru w'uriya muryango uzawuyobora muri manda itaha. Hazigwa kandi ku ngingo y'amatora y'abacamanza bagize urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, hamwe no kureba uko hakwigwa ku migambi yo guteza imbere ibikorwa remezo byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri 2021 2024. Indi ngingo iri ku rutonde rw'ibizigwa ni ukureba uko ibihugu byakwivana mu ngaruka byatewe n'icyorezo cya COVID-19 cyane cyane iz'ubukungu. Perezida Paul Kagame niwe rero uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uyu munsi wa none. Kubera icyorezo cya COVID-19 ntabwo abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bakunze guhura cyane, uretse niyo mpamvu navuga ko habayemo no kutumvikana kw'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Urugero ni imibanire itameze neza hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda, imaze hafi imyaka igera kuri 4 mu by'ukuri ibihugu birebana y'ingwe, cyane cyane ko u Rwanda hari ibyaha rwagiriza igihugu cya Uganda, yewe na Uganda nayo ikagira ibindi byaha ishinja igihugu cy'u Rwanda. Gusa navuga ko mu byatumye umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda utamera neza, bikaba byanatumye n'akarere kose mu by'ukuri kagira ingaruka zaturutse ku mibanire mibi hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Uganda, ni ukuba u Rwanda rwarakomeje gushinja igihugu cya Uganda kuba Uganda ifunga abanyarwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bagahohoterwa, bagakorerwa ibikorwa by'icarubozo, ku buryo benshi bagiye banazanwa no ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda bagizwe intere, hanyuma leta y'u Rwanda ikabafata ikabageza mu miryango yabo. Ikindi gikomeye cyane ni ukuba Uganda yaba yarabaye nk'ubuhungiro bw'abanyabyaha mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse no kuba hariyo n'abambari benshi cyane b'ishyaka rya Kayumba Nyamwasa bivuga yuko rifashwa n'ubutegetsi bwa Uganda, cyane cyane Perezida Museveni n'igisirikare cya Uganda. Bikavuga ko hariyo abambari kandi bahabwa n'imyitozo n'igisirikare cya Uganda, cyane cyane urwego rw'ubutasi mu gihugu cya Uganda. Mu by'ukuri ibyo rero byose bikaba byarababaje igihugu cy'u Rwanda, biza gutuma umubano w'ibihugu byombi utamera neza, ku buryo byanatumye habaho abahuza Perezida wa Angola Joao Lourenço ndetse n'uwa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, mu by'ukuri bagerageza gushaka uko bahuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Abakuru b'ibihugu baje guhurira muri Angola ndetse habaho no gusinya amasezerano ku mpande zombi. Amasezerano yaragamije gusoza cyangwa se gukuraho ibibazo byose biri hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Ariko gusa nyuma y'uko amasezerano asimwe, abantu bari biteze ko ibintu bishobora guhita byongera bisubira mu buryo, ariko ntabwo ariko byagenze. Nyuma yaho gato kandi haje kubaho ukundi guhura kw'abakuru b'ibihugu byombi, bahurira ku mupaka wa Gatuna ku ruhande rw'u Rwanda. Mu by'ukuri baraganira, ariko nabwo ntabwo havuyemo umusaruro ufatika. Gusa ikiriho nuko nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta, yavuze yuko nyuma y'uko hagiye habaho ibiganiro ndetse hashyizweho na komisiyo ku mpande zombi, umubano ntabwo uraba neza nk'uko byifuzwa, ariko hari intambwe yatewe muri uwo mubano
nk'uko yagiye abigarukaho, cyane ko abanyarwanda bafungwaga mu buryo bunyuranyije amategeko bagiye barekurwa. Gusa icyo u Rwanda rugishinja igihugu cya Uganda ni ukuba n'ubundi bakomeje gushyigikira RNC n'ishyaka rya Kayumba Nyamwasa. Mu by'ukuri bikavuga yuko rero byababaje leta y'u Rwanda. Abandi ni ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, naho hakomeje kubamo kutarebana neza kuva muri 2015 ubwo hageragezwa kudeta mu gihugu cy'u Burundi ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza nyakwigendera. Hanyuma mu bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza harimo abo bivuga ko bahise bahungira mu gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rukabacumbikira. Ibyo rero byakomeje kugenda bibabaza ubu butegetsi ku buryo byatumye umubano w'ibihugu byombi utamera neza, haba no gufungwa kw'imipaka ku mpande zombi, haba n'urwikekwe ku bava mu Rwanda bajya mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se ku bava mu gihugu cy'u Burundi baza mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ibi nabyo navuga ko mu minsi nk'ibi ishize hari ijambo rikomeye cyane perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje, navuga ko risa nkaho ryongeye kugarura icyizere gikomeye cyane ku mpande zombi. Yavuze yuko u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ni ibihugu by'ibivandimwe, ndetse ko mu bihe bike ibihugu byombi biraza kuba bikundana. Ni ijambo ry'uyu mukuru w'igihugu. Ibyo rero byose byatumye rero umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba hazamo udutotsi. Inama nyinshi zagiye zitegurwa zagombaga kuba zikajya zisubikwa umunsi ku wundi, ukumva ngo ejo hari inama, ukumva ngo yasubitswe, ejo hari inama yasubitswe, kubera izo mpamvu zose zitandukanye z'imibanire itari myiza mu bihugu rero bigize uyu muryango. Reka rero tuve ku bijyanye n'inama turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Umubano w'u Burundi n'u Rwanda uri hafi gusubira kuba mwiza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye wabitangaje yasobanuye ko intumwa z'ibihugu byombi zimaze iminsi ziganira mu ibanga kuri iki kibazo, kandi ko ibyavuyemo bitanga icyizere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda. Intumwa zavuye mu Rwanda ziza kubonana n'izo mu Burundi mu ndwi ya nyuma y'ukwezi guheze. Budakeye na kabiri izo mu Burundi zarungitswe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire zace zigenda nazo zimara i Kigali indwi yose. Byose byabaye mu ibanga ntangere. Uko niko isoko ryacu ry'amakuru ryabitubwiye mu bushikiranganje bw'imigenderanire mu Burundi. Waduhaye amakuru ntiyashoboye kudutomorera neza amazina y'abitavye ivyo biganiro ku mpande zose, gusa yatwemereye ko bari hagati ya 5 na 10 kuri izo mpande. Twagerageje kubaza mu bushikiranganje nk'ubwo mu Rwanda Minafet, ariko ntivyadukundiye. Ico bikoze uwahaye amakuru y'ijwi rya Amerika ari Bujumbura yemeje ko izo nama zose zari zo gukurikirana ishigwa mu ngiro y'ivyo abashikiranganje babiri bajeje imigenderanire, Albert Shingiro w'u Burundi na Vincent Biruta w'u Rwanda bafundikiye ku mupaka wa Gasenyi Nemba, ivyo bihugu bihana mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Ico gihe Vincent Biruta yari yemeye nawe ko agiye kugendera u Burundi. Tukaba twiyemeje gukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo umubano hagati y'ibihugu byacu wongere kuba mwiza. Akaba ari muri urwo rwego nemeye n'ubutumire bwa mugenzi wanjye no kuzagirira uruzinduko mu gihugu cy'u Burundi mu matariki tuzumvikanaho. Mu ndwi iheze mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru, Albert Shingiro yaremeye ko ivyo biganiro twabwiwe ku mpande zose vyamaze gutangura, gusa ntiyatomoye neza aho biriko birabera. Ku buryo rero twibaza yuko tuzoshobora kubandanya tuganira n'ico gihugu kugira ngo buke dushobore kugenda tunagura imigenderanire yacu hagati y'ibihugu. Bene igihugu b'u Burundi n'u Rwanda bashogenderanira, bashobore mu wese gushora ibidandazwa hirya no hino. Birashobora gufata umwanya muto cyangwa muremure, mugabo igikuru nuko ivyo biganiro bihari. Ico gikorwa rero muri kirabandanya, turaza turavugana naho tutabicisha ibinyamakuru imisi yose, tuguma tuganira kugira ngo turabe ko buke twonagura iyo migenderanire yatosekaye bimwe biboneka mu 2015. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nawe nyene aheruka kwemeza ko ivyo biganiro biriko biraba kandi ko bigeze kure. Hari mu ijambo ryiwe mu mpera z'ukwezi guheze. Inzira ni nziza, hari byinshi bigenda bigerwaho, hari bitararangira neza. Akabazo kakiriho kari mu majyepfo ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu, abaturanyi n'abavandimwe b'igihugu cy'u Burundi. Hari ibiganiro biriho dukomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi. Ngira ngo
amaherezo bizabonerwa umuti. Ivyo byaraye vyemejwe kandi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa Mungu mu ikoraniro kaminuza ryo gutora umunyamabanga mukuru w'umugambwe akomokamwo CNDD-FDD. Imvugo ya Evariste Ndayishimiye iratandukanye niyo yahora akoresha kuri ico kibazo kuko yatangaje ko afise umwizero mwinshi ku kizova muri ivyo biganiro. Igihugu kibanyi nico bimeze nk'ibicumbagira ariko naco tugitera intege kuko tugeze ku ntambwe nini.